Amen. Je suis contre ababwira ngo Imana ni data bukwe. Imana si data bukwe. Data bukwe nta maraso dusangira. Imana ni data. Nico gituma cyane naho muri Bibiliya handitse ko Imana ni data bukwe. Handitse ko Imana ni data. Amen. Imana ni data. Kandi munezerwe turafiswa twarakijijwe. Ukaba utakijwe nawe have wihana neza. Basati disali Imana nta yene rifise yo kunyubira ngo gwinzambi gatuse. Nani ni murabona abantu bacu bagwara barabanyantege nke bakadutuma ngo tubaza kubihanisha neza. Abapagani bangahe twihanisha mu mahopito mwoharura abantu bihana ku munsi mu mahopito bangana iki? Ariko babirumvikana vrema abazwa basiba vrema. Roma Imana wibye ngo mwana rote yavuze ngo siko Imana iti ushike hariya kure abantu bose bagomba kuja kure baja hafi ya yisondo muri Roma hafi y'umupfu hafi y'umuriro hariya kure. Amen. Muneze vraiment nagenda bari akakiza sera joie, agakiza sera paix, agakiza sera bonheur, agakiza sera liberté. Amen. Muzadari kunja tunye ngo agakiza au ndakufisi sera kamba kusumuneze ndakufisa mahoro utindege bya uburitiro bacafise gihaze tuko kujyana umwana mutoyi wasezare cyo navuze ni Imana binaniye kunzigama ndapfa hazageze kumva sibyo hano tubaga kurya jambo cyo kwizera. Yego ni Imana ndabizi ko Yesu atanduta none rero zagabana zirara sibyo rero isarabaruta aha Imana mufise ntimuzi urukundo Imana bakunda iyumvire bandanya tugende. Aha ya les obstacles du salut. Ikintu ca mbere kitwa obstacle du salut, c'est la foule qui nous entoure, la philosophie du moment. C'est quoi? Non, ma papà te la voglio morire. Ukwizera kwawe ni mediocre. Iyo furi tukikuja. Ukwizera kwawe ni mediocre. Mugabo ça nous contamine. La foule contamine et aveugle. Vous comprenez? Ni turi messieurs tout le monde. Vous comprenez? Ni turi messieurs tout le monde. Nous sommes des élus. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tu es dans la foule. Tu es mis à part pour Dieu. C'est comme on a déjà dit mal. Nous avons été retirés, déracinés du monde. Amen. Alors, tout qui fait les mêmes appétits que les païens, tout qui n'y gagnera le même plat, tout qui... Ça devient un problème. La foule, elle incite au mimétisme. Nous kuvuga abantu bose bagomba kwimita icyo abandi bariko barakora. Nico gituma usanga isi yinjira mu ishengero progressivement. Niba ari ikintu Chono Nishengero au cours de l'histoire, c'est la philosophie. La persécution à l'Église, la philosophie à la géologie. La philosophie justement qui se retrouve dans la théologie. Puisque la théologie, c'est l'étude de la pensée de Dieu. C'est pour ça. Et j'utilise ma pensée
pour comprendre la pensée de Dieu. Oui, et on essaie de monter une théologie de la foule, une théologie du moment. C'est Dieu qu'on. Ah oui! Icyo Bibiliya yanga, le théologien arazi ingene ahengeka ijambo ry'Imana akarigira gutya. Vous ne vous en faites pas, vous avez la théologie de l'homosexualité. Ah oui. Ibyiyumviro, la raison, umuntu agomba kubusikira Imana mu byo yavuze nibyo byonona intuze. La foule rero iratwanduza, iratukontamina, ikatwavegera, ugasanga finalement ariko Yesu yavuze ngo iki? Uri muri mwebwe aruta uri mu bo. Je ne devrais pas être victime de la foule. Manuka hepfo. Dunga gatoyi kuko ngomba yabitse mweze les obstacles, manuka nabyo obstacle yanyeye. Obstacle yindi, ama-obstacle yo ni menshi cyane, ni menshi rwose. Hariho la croyance. Navuze bitandukanye ku la croyance, ntabwo kintu naciye ko l'année passée. La croyance, la foi, la religiosité. Dans mu Kirundi niho iryo jambo. Muga la croyance uremera, c'est le fait d'accepter, comme tu dis, ivyo bintu nivyo ndavyemeye hanyuma ugacurindira. Abantu benshi rero bagarukiye kuri croyance. Ariko Petero siko yarameze, yavuga ngo ifeza n'izahabu nazo mfise, ariko icyo mfise nakirwa mu izina rya Yesu aca mufata akagira. C'est ça la foi. Croyance rero iratandukanye no kwizera na foi. Mu Kirundi sinzi ibyo bintu bitandukana, sinzi ko abahiga Kirundi peut-être baronka amajambo manuka gatoya. Subira manuka gato. La religiosité c'est et se déguise. Ubunyedini ikindi kintu gikomeye, obstacle de la foi, nuko abantu bagarukira ku bunyedini, agakiza kabo kakagarukira kuri croyance, ntigashyire ku kwizera au vrai sens du terme. La religiosité c'est le conformisme. Abapentekote twambara ipantaro ntuyambara, abapentekote ntitunywa inzoga ntuzinywa, abapentekote ntituroga nturoga, abapentekote ntidefiriza imishatsi ntudefiriza. Mugabo umupentekote ntiwakijije. Puisque le salut ni bya bindi, ni ya processus sitabereka, hasigaye ikintu bita sanctification nza kugarukako. Muriko muranyumva? La croyance c'est que j'accepte. Mu yandi majambo en fait Jésus agakiza ijambo ry'Imana, ce n'est pas une vérité à accepter, c'est une vie à vivre. Amen. Quoi n'accepte byose byo muri Bibiliya, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit ma vie. Amen. Si aussi longtemps il jambo ritaraba ma vie, sinakijije, nagomye ahantu muriko muranyumva, ukagomba ukaririmba neza, ukagomba ukagira ne. Le salut c'est personnel. Amen. Le salut c'est la rencontre avec Jésus. Le salut c'est être en Jésus et Jésus akaba en toi. Amen.
par le biais du Saint-Esprit. Ndakunda ijambo ryitwa agakiza, ni ikintu kininiya, ni kumbe ritari no yerekeza yita soteriologie, ni kirekire rwose. Religiosité, obstacle du salut. Nous obstacles du salut, vous comprenez directement que vous êtes dans le kwizera. Ukidegiza, ufise icyo unyegeza, ariko urazi iki? Urazi ukuri, n'est-ce pas? Ni bya bintu byaba mutoza kora. Yavuze duki muri rwa rusengero. Jewe ndagororotse. Wa mufarisayo ndagororotse. Nisonzesha kangahe? Kabiri mu ndwi. Ntabwo ikigira 10 mbere n'iki bwija. Nabyumva. Simeze nk'uyu mugesera w'umuto. Ça c'est la religion. C'est la religion. C'est ça. Moi je crois. Jewe n'umupeni ngoti. Sinambara ipantaro. Sinywa inzoga. Simeze nk'uyu. Nta muntu yavuze umupolisi. Wewe Imana yagushyize muri documentation yawe. Imana yagushyize mu iperereza ryawe. Iyo umaze kwibona kuri myiza, habaye ingorane. Amen. Puisque turi muri processus ya sanctification, ngo kugeza aho ishusho ya Kristo izogirana. Izokwiforma muri twebwe. It's a long way. Amen. N'urugendo rurerure. Murabona abantu barara bihanye ko sanga masimba. Neswe nagize kenda mu. N'urugendo rurerure. C'est un processus. C'est vrai. Anajewe ndachakizwa. Siko. Ana mutama wake arachakizwa. Amen. Gushikaho ishusho ya Kristo izogirana. Izokwiforma muri twebwe. Amen. Nico gituma Yesu yavuze ngo hahirwa abafise inzara n'inyota by'iki. Kandi rero nyina bari amaperigo tumutego turawugwamwo. Twigaruke kuziko. Harabona barambona ngo sinotanga yabo. Maze baramutumaga niyo ncafuza. Ucafura. Wewe warahushije, warataye ubuvutu. Uvuga uko warataye umeze nk'umwana wataye ubuvutu. Kuko twebwe la Bible est missionnaire. Amen. Abakristo bose ni mission. Kwese navuze ngo ni mugende. Siko? Mama yose. Intumbero yaje no kuzana umuntu kuri Kristo. Nta ncafuza. Mbega Yesu ko yaraye mu masega baje. Yaraye mu masega Yesu. Kugira dushikire. Nawe uvuga ngo ni waramutse umunyabyaha. Reka ngarukira. Ibyo byose ndikoze mu jambo religion. Religiosité kuko uhinduka umufarisayo. Icyo rero ni inama ikomeye gukizwa. Kirangira se neze barusha abantu. Uwo mutego rero urawugwamo. Nagenda kubwira yuko agakiza c'est moi et Jésus. Amen. Ushobora kunyevariwa, ushobora kumumara tushaka, nacho bimwanye. Ariko Yesu ni ngombwa. Uriko murani? Umwanditsi we yavuze ati nejereje Imana, nacho bitwara nturezereza bose. Ati nejereje Imana, abo ngomera ku mashi bose nacho byoba bimaze. Yesu nashimye. Agakiza ukaronka kuko wizeye. Mugabo muri processus y'agakiza ukwizera kwawe kugenda kugakura.
uca uhinduka Pawulo w'umupentekote, Sawuli w'umupentekote, Sawuli w'umuanglikane, Sawuli w'umugatoliki, kuko mw'ijuru Imana izoraba ko nakijije. Et Dieu sait que je suis faible. Amen. Il me tient. Mva kwemera gusa il me tient la main akanja. Yesu nashimye. Urabona, pitié de moi. Ijya fure rero, ijya fure gatoya ndabaha image. Afite ijya fure, none wa mugore yaba gutinyanka. Iyo adasha muri fure, yari gushikira Yesu. Fure yari ifise ikivuga. Fure yaba umugore nk'uyo arahumanye. Kiaza kwaje mu bantu. Mugabo, il fallait briser. La femme est sortie, n'est-ce pas? Elle est sortie de la religiosité à la guerre de Yes. Amen. Il a percé la foule. Pourquoi pas que j'aime Dieu? Ategerezwa gupersa la foule. Et la philosophie de la foule. N'ivyo foule ikora. Amen. Bana iyo religiosité tuyirengana. Ah, le fruit du salut. Bon. Quitter le banc du tribunal, ça c'est la justification. D'accord, Dieu. Yesu yagize ngo ndabihejeje birarangiye. Uravuye ku ntebe y'urupfu, ubika intebe y'ubugingo budashira. Bandanya mwanya wamperanye. Bandanya. Le pardon de péché. Ega, tuhari ibyaha iyo vraiment umuntu yakijwe neza afise kwizera hari ibyaha byiwe banza ugeze ngaho gatoyi murizeye ko mwahariwe aho hari ndiko l'assurance du salut no kwizera ko hari bisera n'amishozo abantu Imana iguhariye ntisubira kugirane kuvyibuka umuntu ari mu nshuro zingahe rimwe hariho eglise yizera yuko umuntu ari badasubira gucumura asubiye gucumura ataba yari yarahariwe byo si byo ya processus n'ibizeye bipfuye ni ukuvuga Petero yabajije Yesu ati umuntu yagirira nawe nzomuhara inshuro zingahe Petero yumvira mu kamere kiwe ati ni ukuri ndamuhara inshuro ndwi nzoba nkonesheje Yesu yaca amubwira ati ati uzomuharira indwi inshuro 70 jewe sinzira ngo bakarira muharura izo nshuro naho muntu wo muri myaka 100 akaza aracumura ku munota ashobora guharira ngo Pawulo yavuze ngo none dukora ibyaha umuntu bw'Imana bugwire birakagirana biragahera. Amen. Mugabo chaque fois umuntu ari imbere y'Imana yihana avec un cœur umutima wishaka. Yesu yarazi ko ingorane izoba, yarazi ko Petero azomucumurako imyaka myinshi, ati nzokwama ndi dispose à te pardonner. En fait, ingorane twe dufise ntituzi la personne de Jésus, ntituzi yuko Yesu ni mwiza, siko birivuga. Yesu ni urukundo n'umunyembabazi, igihe cyose azoba kirunga. Amen. Abantu bazoja mu muriro non pas parce que Jésus abanga mubazoja mu muriro kubera Jésus ari juste. Il n'est pas seulement amour, mais il est aussi juste. Amen. Igihe rero azokwambara ikanzu ya justice, abantu bazoja mu muriro vraiment. Le pardon des péchés.
Yesu amwapenda amweti kandi yari attitude ya Yesu tutegerezwa kuronka twebwe. Ibyaha bidaharigwa n'ibingahe? Bikimwe. Bibiri kwa bingahe? Bibiri kwa bibiri. Bibiri kwa ibyaha bidaharigwa ari bibiri. Kurogota kuri mwemu no kudaharira. None nimutaharira nimuzoharigwa namwe. Nasi ko byanditse. Nakenda babari. Jewe umundi y'umuntu agira ingorane ngo nakanira gusabye imbabazi. Wewe muharire atagusabye imbabazi kugira ushobore gusenga no kunezera. Puisque uwakubwiye nabi ntashobora kugira nabi ngo nawe wongere wigirire nabi. Tu dois savoir yuko utegerezwa kwiribera ibyaha byo udashaka kudategerezwa kukugirira nabi. Shetani arabahagurutsa mbere cyane kugira ngo wewe ugire igikomere urindire ni yansabye imbabazi ndamuharira yanziza igiriti ndaguhaye n'ubugingo budashira uzosangira ubwami nawe. La paix avec Dieu. Amen. Upfukamye usenga ukumva ko Imana igize ikwemera. Ngomba mpabe ndangiza. Kubisanzwe ni terminology zizanana ukwizera, agakiza, guharirwa ibyaha. Bantu kayifatura hano. Bandanye. La sanctification. La sanctification ni igikorwa cya mpwemu yera. Amen. Urabona kubisanzwe irya sanctification par Christ nari kuyishira muri processus du salut. Irya rero irya sanctification hariho na sanctification future. Nabyo iyo ni ya yindi tuzosa nande na Kristo. Mugabo tukiri ngaha le Saint-Esprit kuko ari umuriro kandi ari iki? Ari uruzi bifise rohore de sanctifier. Ukezwa. Hari naho iyo sanctification hari abayita le baptême dans le feu. None niba bango azobatiza mu mpwemu no mu muriro. Kubatizwa mu muriro rero samageragezwa n'umubatirizi. None ubatiriza ahantu kuri sanctification ga kubatizwa mu muriro ni sanctification. Iyo najeho ndayikeneye uwariwe wese aracyayikeneye izoyinjiza muri sanctification finale. Amen. Sanctification finale ni cyagiye tuzosa nande na Yesu. Amen. Ero bateme dalo mbega abigisha baje kwatizwa muri mpemu yera barabatijwe mu muriro. Barabatijwe mu muriro. Mbega ibyo bintu basibiritanema cyangwa kimwe kitangurira ikindi. Bibiliya bazobatiza muri mpemu no harimo dans le fait ivyo bintu cyangwa ko ari ibintu bibiri bigize. With the text ugize exegese y'iryo muri iyo phrase ni ibintu bingahe? Bibiri. Amen. Abantu barakunda kuvugisha muri
abigishwa bakora icyaha, siko nawe mushaka kwambaza umuriro iyo ku muriro hagati ntugire iyo muri kumaririmba mvugutira kandi uncure inkamba